comedy ukina mbega ni uziyandikira canke ufise umuntu azikwandikira we yari bibazo bazi none uwo bitwa Masai Kima brother wo muzigute Kima brother Masai Kima brother Masai Kima brother ivyanje birasuga none ngoma ndakubaza ikintu kimwe genda kwigeshe n'ubwambe nambe ndakwiye gituma genderanye ubwoba genda gisama amajonjo kubaza ikintu kimwe genda kwigeshe mbwira umukomediye numwe ngaha mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi akoze amezi 3 gusa yonyene akaba afise ko video zine zimeze nce nabwa bu systeme turiko turategura tugoma dusuke ko zibe video zitandatu mu mezi 3 uravyumva ageze ku mabonema amajana 6 na simbesha nbiharo baca baraba directement ugasanga ntuzukoze ubwa mbere iri kiragwa mu bihumbi 2500 umuntu uze uribuka yantuze we twakorana cyagiteramo nakorera ngaha kwa bikanga yego cyagiteramo nakorera kwa bikanga nitaciye kwiyo televiziyo yiwawe ibiharo byagenze gute Kima brother ubundi rero nta mukomediye ngaha mu Burundi haba ba mutima ba gasore ba muvuge yakoze amezi 3 akabashitse kuri bijya biharushitse jitse ko jewe Masai Kima brother muvu ninde hari anye ugenda ukinisha Asira wa Rudoviko mu makomedi ugenda ukina ntabwo ufise ubwoba ko kumbure bazohava bamusaba insurfete mu gihe uri kumushyira kuri rezo sose urumva ndabarongo ugomba wa brother man wenda kubwiye ngwiki nakubwiye ni turi kumwe ibintu ndiko ndakora nakazi akazi gakeneye abakozi turi kumwe ndiko ndakubwiye nico gituma n'abantu bakwiye kubifata mu mugongo hajya abantu bakomediye n'abaki uraraba none ntiwamubona iyo bishikana abantu none we ntubize urabyumva hanyuma ibyo mu kazi byo kuvuga ngo ukinisha naka kubiri kukinisha ndamukinisha kubera bishoboye wagira ndamukinisha kubiri none wishyuye ikibazo nakubaje ati ntabwo ufise ubwoba ko bazohava bamusaba insurfete kubera ko uri kumushyira kuri rezo sociale nayifise ayitanze ntabwo wofuha atanze insurfete yawe ntabwo mbega ufuha bagira ngo David Eagles on the TV, Eagles on the TV, we could cry, oh. Yes nuko reka twongere tubaramutse kandi kwindi ncuro musatiriza mbanda hari kugira ngo mbandanye mba update 3 mu ntara ya Rugi igisagara ciza igisagara giteye igomwe aho n'abasanzwe bakibamwo abara abantu bakeye ndetse bameze neza cyane turi mu kibanza ciza rero muri restaurant bar ku Musambi aho iyi restaurant bar basanzwe bafise n'amashambre ameze neza cyane ndetse aho baba guteguriye ifungurwa zitandukanye ndetse bakaba bakora miss yose ngira ngo havuyemwo nako singira ngo havuyemwo umunsi wa dimanche gusa kuko wari umunsi wo gusenga ndetse no kuruhuka turi kumwe rero numwe mu bakomedie bariko barabikora neza kuri social media kuri YouTube ari anye nka Facebook akaba ariko ariwe aravugangwa cyane ndetse no mu mihingo kumbure hafi yaho asanzwe atuye nkuko mubona rero kuri screen za Igozen TV ni Masai Kima brother ayo niyo mazina basanzwe bamuziko ku mbuga ngurukana bumenyi hariya anye nka YouTube na Facebook ariko onye hariya anye abamuzi bakaba bamuzi kandi mazina atandukanye gihundahunda.com mahubahuba hariya anye n'ayandi mazina atandukanye Masai Kima brother rero reka ndakwakire ku ncuro ya mbere kuri Igozen TV umeze neza bro meze nce ako kantu rero ngishika mu Ruyigi niko kantu banshikijeko rero kumbure nk'abari ko baradukurikirana mbega ho kantu kazanywe nande kagiye gukundwa n'abantu gute mu gisagara cya Ruyigi ndetse nko mu ntara yose ya Ruyigi mu Cankuzo mu micungaro yo nganya ako kajambo meze nce kaje gute ninde yakazanye katanguye gute kugira ngo kabe n'igikundiro mu bantu Avete no baza gutwega kubera iki utanguriye kwako kameze nce utujambo vise ni twishi avete rero kutanguriye kwako reka ndakubwira ingene bimeze abajambo meze nce
ahantu hose woja aho hepfo mu kumoso ruhumuza yoyo sinzi ko no bivuga ugiye jewe hari ukuntu Imana yandemye hari ukuntu Imana yakuremye yego vraiment reka ndakubwira ndiko ndabwira wowe mbwira n'abandi yego kugira bamenye hari ukuntu Imana yandemye iyo ikintu giserutse mu kanwa ka Masayi kima brada utamenye ni kareko karaguru no kuvuga ugiserura ikintu kiba kimaze gukundwa n'abantu yego vraiment ico kintu Imana yarakinzimanye Imana yo mwijuru ndayidugirije ikiganza ico cyambere notangurira ko merci Dieu yego vraiment Masayi Kima brada rero je nakumenye umaze igihe gito cyane wuguruye YouTube channel yawe ariko ukuntu iri kirakurikiranwa kabisa n'ibintu biriko biratangaza abantu benshi hari anye bagaca bibaza ati eske ibi bintu bimuje mwubu canke yaravyamanye kujya ameze niko yani reka ndakwereke egozeri jewe Masayi Kima brada ibi bintu nabitanguye kera kuva nkiri umwana byandimwo no kwereka nk'akarorero hariho wange turabera hariho umudame niwe yanyigisha mu wa kane primaire ahantu bitwa mu Gitabazi anyigisha mu wa kane primaire qu'est-ce qui se passe amanota bijya byo kugira ari ibintu twagira byo expression musicale byo kuririmba en fait kwiyo expression musicale nategerezwa kuronka amanota bareka kumpa 10/10 mugabo 9/10 abantu bose banyigishe muri primaire Masayi bari bamuzagiye imbere y'abana agomba batwenze ariko kandi iryo zina rya Masayi naryo ricariza gute mu gihe hariya anye ndakuzi nka Christophe ndakeka ari amazina y'abajeyi Masayi rero ricariza gute ibintu by'iwanje ni vague n'ibintu Masayi n'amazina Jefferson amazina renga nka 15 kandi yose we azwi neza byembye ahantu hose ugiye ahantu hose naciye usanga baragize hari zina mu gihe rya Masayi ni zina riri particulier niryo zina abantu bose bazi usumba iryo nitwa nyene jewe ndi wa Christophe nkoresha mu buzima busanzwe en fait Masayi nagiswe nkiri umupeti sinari bwatangure primaire nita grand frère ari nyise yari umutipe twakina twangana muri meme generation twahamagarana yanyita Kigabo nanjye nkamwitwa Kigabo uwo mu grand frère avuga ati ivyo bintu muza muhamagarana uko ni fo wewe niba kwite Masayi kubera ufisengwa amatwi maremare aba Masayi sinenda bazi hanyuma uwo mupeti aca bamwita ngo John Warikere kubera yakunda icupa umwana mugo hari abantu usanga bakunda agacupa ka meme usanga ko barahekenya irengwe barumva ko bimeze nce avete rica ritanguriraho rirafata niryo nakuriyemwo niryo nagize ahantu hose naciye barafuma banitirindi zina mugijya Masayi riguma ripowesheje hapo turetse Masayi ayandi mazina rero nkuko bivuze ko ufite amazina arenga 10 ayandi mazina ugenda witwa ni nkaya inge turabe hariho harabampamagara Masayi navuze iryo ko ari generale harabampamagara Kima brada harabampamagara Gihundahunda harabampamagara Gihubahuba harabampamagara Cyapfuye rokere sino bivuga ndabimana unamusire twakwakiriye kuri Igozen TV aho nkuko nabivuze wagiye urakundwa cyane gose ndetse hajya umaze kubona ukreya akantu ugasanga aho kantu kumbuye kabaye kashe ku bantu uba umaze kwandika amateka adasanzwe ari jambo rero naryo ryagumye rigaruka mu mitima y'abantu ari ryo ngo insurufete ico kintu insurufete kabisa burya je nasanze mu ruyigo mengo insurufete ico kintu kiravugwa cyane gose ngo ugiye kurondera insurufete ico kintu burya bashatse kuvuga iki insurufete mbega niki avete insurufete naje niko kajambo ka mbere kanyohera kabaho tudira verite gose koroshe kuvuga avete insurufete oya kumvirize nawe none insurufete oya uvuze yuko kakorohera kuvuga koroshe kuvuga kubera kukavuze ko kari ko gutera ubwoba canke wotinya kukavuga
ayaye afete igituma kanyohera iyo ndakavuze abantu ndabona ngiyo urazi bya bintu nkunda hajya mu ntuze mu makioske ngiyene ni misuru mfete ngaho no ndavuze urabona ko baca batora ico ndavuze baca bakima directeur araho namaca nko umuntu ni isuru mfete irameze nce ubundi rero kuba atakumenyereye canke kuba ariko baradukurikirana isurufete ubushatse kuvuga iki nico kibazo nakubajije yego ndaza abajurnaliste ko musatira nka wewe de jurazi ko umusatirizi bakwita musatirizi.com wenda narakwemeye ya naranje mva amenye isurufete ame ndazabwira ati mpa surufete ngaho ariko rero mugihe ntayizi urumva ko no hava nera sote urakora umuti afete isurufete kivuye muri verbe nino surumfete kivuye muri verbe si churumfe si churumfe iyo verbe c'est un verbe français de la langue française ukoreshwa mu majargo en fait si churumfe rero iyo wibagiye ikintu uri kuravuga en fait nkuko henge turabe je peux manger de la patate douce par exemple ukacha wibagira manger ukibagira patate douce icari cyo uvuga ati je peux si tromper de la tromfette c'est-à-dire tromfette bagiye kuramplacer ya patate douce hanyuma manger yaramparashijwe na verbe si chumfe en fait ikintu cyose rero ni surumfete ikintu cyose kibaho bijya byo mvuze surumfete bamwe harabaca bumva ibindi aribwo kaga comedy uribukana kina kaga comedy ndabigarutse kuri ijya comedy wakini surumfete kumbure yari ifise iyindi siguro hariya anye ngo bagomba ngo wagomba isurufete y'abandi Jerve hariya anye amaze kubona yuko agomba kuribwa isurufete yiwe bica bituma no kugwana gutarukirako abatarabona ko comedy anje kuri YouTube channel wandike Masai Kimablada uza gucubona ingene Jerve agwana nzomuzana kuri Gozen TV nawe kumbure agaragaze ingene bagomba kumurira isurufete yiwe mbe byagenze gute isurufete warahavuye uyironka. Voilà icyo ndabakundira abajournaliste mwiha ikibazo mugaca mwiha ni nyishu siko ndagwereke abantu bose bayiravye barabona isurumfete icyo ndashatse kugirana kuvuga kuyiramprasa kuvuga siko nabandi rero bagomba kumenya nibagende kwa Masai Kimablada lo comedian ni wa hariya anye ngo wagomba isurufete ya Ansira Rudoviko cyari ko Ansira Rudoviko nawe wagomba isurufete ya Ansira Rudoviko kandi ndayitwara uracumubona wa mutipe wazocamubona bazokuma ujya mutipe ndamukorera iki nzomuzana tuzoyaga umunsi umwe turi nuko uramusire turi kumwe nawe kuri Gozen TV aho kumbure iri jambo insurufete ndarigarutse ko kubera ko hariya anye ngira ngo abatandukanye bazogenda bararikoresha bisabira insurufete urumva ko kantu karyoshe kuvuga nuko Masaki makanyaruka kagize kameze nce kameze gute kameze nce abuvuze ko kameze gute kameze fresh kameze ugo rimi nago ni nyabagi kameze nce ako kantu weza kukamana ari nakubwiye wombaza bireka none nubwa mbere ribaye bwa mbere tuyaga canke ijyanyuma tuzobanda tuyaga kidogo sinobereza ngavyo kwa Masai Kimablada shandugo yangu none ubizi nawe ndakeka ko baguha insiguro zitandukanye mu byo ukina harabagufata nk'umusazi cyangwa bagufata nko kubura icyo ukora na cyane aho nsanzwe ndabazi ko muri abakozi beza muri Kopeke aho hariya anye uri mu kazi buri serious buri serious ariko muri kamera naho ugasanga hariya anye uri kurabikora neza kuri babandi rero bakubona nk'umusazi ukiza muri ibi byo gukina amakomedi hariya anye ugahita ya postinga kuri YouTube channel wewe wabahisiguri yahe canke nakahe kajambo babwira aho mbajije ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane neza kwitondera ndeke Yego ndababwire ni benshi nagomba kubwira na message ngomba kuyitangira ngaha nyene directement urakoze kumbaza ico kibazo bwa mbere nambe
en fait ubuzima bwo kwinosi uri kurasama uri kurasama dini paruba wararodzwe kirazira kugenda gufata ingabirano ufise yo kuzimana ikakuzimana icyo ushira muri ezofaje ikazimana umuryango ukaronka icyo ushira muri ezofaje n'abagenzi bakaronka icyo bashira muri ezofaje n'ubuzi bukaboneka ubuzi ukabutanga ndaguha akarorero nespa none urava Igitega ukaza ngaha nusubira inyuma uko ntugirana siko mugo ukazubona umuntu yagize wewe ngira bimeze neza yagize uri kurapambana ni live n'ubuzima kugira urabisi ngene yomera yego ukazubona mu ibarabara ngo ya amasaha yasaze yagize ni jari jambo nkunda kubishura nababwiye nti icyo duha kwino dunia abasazi bose bagasarira isaragi wanje isi yobikize yobikize kabisa yego vraiment umva rero ivyo abantu baguca intege bagira nte ni ibintu ivyo uri mu buzima kandi uri kurakora akazi ubuzi bwose dukora abantu baguca intege ntibabura mugabo particularité iri mwibi dukora umuntu naho yiyumvira azobona fin de fait icyo wari kurakora kandi nawe nyene usanga ariko aragufata mu mugongo kubera agenda kukujajinga mugabo ariko arakwirikirana kubera umuntu niyo kuvuga atakubonye nibikunda aba yakubonye yego hanyuma ikindi ugaca usanga ma brother nibirebire reka tugaruke ku inyambaro aho wama wambaye uko mu makomedi yose ikoti niyo ishanete niyo amarori nayo kwafe niyo agapira nako ikirato nkuko mukibona niki wayi misi yose ukina wambaye uwo mwambaro hari anya umupfumu yakubwiye ko uzambuye imiti itazokora neza kibyica byose kubera uzanye ibintu by'abapfumu ngaho urangiriye nabi wavumeni wanga imiti gahe reka nsigura umwambaro siko ntwave winjira mu ibyo byogenda neza kubera je m'ampasse umwambaro wafete ibi bintu dukora aka kazi kiwacu aka kazi ka comedy nakazi uteza kurondera ibintu byiwawe biri particulier creativity aya n'amatageti naragiye ndiyumvira ikintu cyangoye kuronka muri byose cyane ni ikoti mugabo Mana yarayizanye iravuga ati bye byose iyo koti wewe yo gukorera umuti iragenda zabona irayinteretseko nayiguriye bijya byo kugenda ukigira rigani ukishima ngo iyi ngo nayitumye muri Kenya ngo dagirane ngo hanyuma muri Kenya baragirane iyi nayiguriye ahantu bita Imuriza ni muri komine naho nkorera mubire yaje muri komine Butaganzwa mu Rwego Butaganzwa adandaza ibintuze ibikoti by'intuze by'inguvu by'inshato irakomeye mabrada yizogenda guhera maze kuyiriri ico kirato naco kiri mu madolari angahe kuko ndabona ugiteye ubwoho sakutereze de la tete ki mabrada menumere nk'abandi kiri mu madolari angahe nyimba atari banga ico kirato wambaye kiri mu madolari angahe 0,00005 $5 hari anye ugenda ukinisha Asira wa Rudoviko mu makomedi ugenda ukina ntabwo ufise ubwoba ko kumbure bazohava bamusaba insurfete mu gihe uri kumushyira kuri rezo sose urumva nabarogo ugo mubenga wa brother man wenda kubwiye ngo iki nakubwiye ni turi kumwe ibintu ndiko ndakora nakazi akazi gakeneye abakozi turi kumwe ndiko ndakubwiye nico gituma n'abantu bakwiye kubifata mu mugongo hajya abantu b'abakomediye n'abaki uraraba none ntiwamubona iyo bishikana abantu none we ntubize urabyumva hanyuma ibyo mu kazi byo kuvuga ngo ukinisha naka kubiri kukinisha ndamukinisha kubera bishoboye wagira ndamukinisha kubiri none wishyuye ikibazo nakubaje ati ntabwo ufise ubwoba ko bazohava bamusaba insurfete kubera ko uri kumushyira kuri rezo sociale
ntayifise ari ayitanze ntabwo wofuha atanze isurufete yawe ntabwo mbega gufuha bagira ngo ndabigize gufuha kwa kundi ari yangira bohita wica umuntu aya ndabigize. Turangiza ikiganiro Masaki my brother uri umwe mu bakomedie bariko barabikora neza nkuko nagenda bivuga ariko kumbure hariya anye ubufise na target kumbure vision ubu ushaka gushikako muri kazoza burya ibi intambamye muri aka kazi kunda guhura nazo mbega ni nkinzi yihe turetse uburyo canke mu bibanza kunda gukiniramwo ikomedi za ibi bintu ni ibintu bivuna nico gituma umuntu ariko aranca intege ambabaza afite ibi bintu bigutwara uburyo bwinshi siko kandi urabona ubuzima buragoye ubufise ibindi ugomba gukora abafungura abagirante ibyo mubo petit à petit umuntu wese ariko ararondera ukoresha uburyo niko bimeze hanyuma urindira umusaruro kuboneka umuntu wese agiye kurima arima mu mwonga arima mu nzeye arindira yuko umusaruro uboneka ivyo by'uburyo nibisanzwe hanyuma ibibanza byo gukiniramwo ivyo oti mbere ikibanza cyo gukiniramwo uko biragute komite naho genda hariya umwishamba ahubwo abagwiza tunga niwe bazana inzege dukora akazi bashiremo imitahe ariko ntushaka gukina byo kuvuga ibibanza reka tubireke iyo si yindi ntuze yindi ngorane nimwe nakubwira y'abantu bagenda bakigira ante umuntu bigenda gute mugabo ku kazi usanga ari umutekano nyumbani usanga ari umutekano usanga ari umutekano je nkunda kuvuga nawe kajamo nti n'umutekano byose n'umutekano comedy ukina mbega ni uziyandikira canke ufise umuntu azikwandikira we yari bibazo none uwo bitwa Masai my brother wo muzikuti Kima brother Masai Kima brother Masai Kima brother ivyanje birasuga none ngoma ndakubaza ikintu kimwe genda kwigeshe n'ubwambe nambe ndakwiye gituma genderanye ubwoba genda igisama amajonjo kubaza ikintu kimwe genda kwigeshe mbwira umukomedie numwe ngaha mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi akoze amezi 3 gusa yonyene akaba afise ko video zine zimeze nce nabwa systeme turiko turategura tugoma dusuzuke ko zibe video zitandatu mu mezi 3 uravyumva ageze ku abonema amajana 6 na simbesha nibiharo baca baraba directeur ugasanga ntuzukoze ubwa mbere irikiragwa mu 2200 umuntu uze uribuka yantuze we twakorana cyagiteramo nakorera ngaho kwa bikanga yego cyagiteramo nakorera kwa bikanga nicaciye ku iyo televiziyo yiwawe ibiharo byagenze gute Kima brada ubundi nta mukomedie ngaha mu Burundi haba ba mutima bagasore ba muvuge yakoze amezi 3 akabashitse kuri bijya biharushitse jitse ko jewe Masai Kima brada muvu ninde burya rero mpavasanga uyishimira wa mupfumo wawe kuko uri kuvuga yuko atamo comedy numa gutera ubwoba ariko nivyo kuko oya banzureke naho ba journaliste batababaza ari babaza wewe Imana yo mwijuru ntayo wemera kuvuga iby'abapfumu utavuga ati Imana kubera ikigukunda uko kose igukunda uko kose ndahiza ariko none bajya abandi Imana ntibibakunda kubera itoranya bamwe ugasanga na pasiteri kawe kora neza abandi ugasanga bari hariya mu ntuzeye bari mu byaha bimwe bitagira intuzeye twese aho twese idufashe kumwe twatugiriye mu ijoro rimwe no kuvuga rero yagukuye mu bandi gukunda gusa none abandi ntiyamibakura mu bandi yankuye mu bandi kugenyene yamikura abandi uri gisema amajonjo kabisa ubundi rero uremeje neza ko uri umwe kandi gihe gito gusukoze amatekara yawe mu gihugu wewe Egozen TV tureke guhendana musatirizi ubwenge urabuciye iyi game uyimazemwo imyaka myinshi jewe ndayinjiyemwo hirya yejo gusa yari isanzwe indani mu mutima sinari bwayiserure awe ntuntinya yaba ntagutinya sinari kukurondera nakurondeye kugira n'abandi bagutinye bakumenye uri thanks sana Kima Braza
So turangiza ikiganiro rero kuri YouTube channel yawe hari foto nabonye ko amaso ebana wayagize ukuntu umuntu umeze ukuntu kabisa uri gisama majonjo nkuko wavuze ko ariko bakwita. Ndashaka kuri kamera ya Egozene TV ubidukorere kujya nyene usa kuri profile yawe ya YouTube hama mpitenda kwibariza akabazo kamwe kanyu. Mikrofone mwisize hasi gato mugerageze mubigisama majonjo kujya nyene muri gisama majonjo kuri profile yanyu ya YouTube. Rwanda kugirira igitunamene ni gitunamene abantu wenza abantu ijya foto rega ijya rero irangyohera iri kwirasirikira aho ngoda kuyishira kuri poste gato yakuganda abangene bavuga baba baravuga to muhungu none ubu rero yasaze kopo yabaye igipfu yabaye iki nigisigo bikorana nibisigo bikorana niki sumuntu none kijya sigitunamene gashaka imabrad nimindwe nyuranye uko ugacugirane ifatika behejeje gukora umuti ubundi jya montage umuntu ari gukoreka kabisa arabizi. Abantu bandi montage si montage none ni wewe nye gusa problem ihari nkaha ntarafungurura abana oya ntiwihinguze ubu turi mu kiganiro kuri kamera bigerageze kamera nashe wayingishije nayimenyereye utabishoboye azoba ari montage ntazoba ari wewe gerageza uambura amarori bakunzi ba Egozene TV reka turabe ko byukuri atari montage ko nanje nahise ngira ubwo wajyanye ngira ngo Asira Ludovico yaratinya kabisa amaze kubona yahindutse kujya oyagerageze umuntu nkajya wahindutse arabaye igisama majonjo nono. Cameraman gira zoom gato kugira ngo turabe bijya bintu ijisho rimwe rya kumara maji nuko bakunzi ba Egozene TV nabonye ko babigerageje ariko kandi turangiza ikiganiro babwire neza na neza Masaki Mabrada uvuga urudome rumwe ingene bashobora kuyitora kuri YouTube. Ashuragize neza cyane icyo kintu naye nakibagiye ko Masaki Mabrada ni izina ryabagoye cyane abantu kugira ante mu bwoko biharuke biri ko biraduga neza naho wandika Masai ukariheza ugacugira kima direct ucyo ntora direct Masai harabagira Masai bagatereza hari bambe y ni M Masai M A S imwe A I ijya y'agasunzu ugaca utandukanya ugaca wandika Kimabrada keke yenge nisanzwe Kimabrada mu kirundo no kuvuga ucandika mu kirundo ko nyene uvyumva Masai Kimabrada lo comedien direct ucyo usanga ibikorwa byanje bimeze nke kuri Facebook ugiye kwandwa Christophe usanga ya video menshi yavyo nayo mafoto yose ko ravuga yasangayo nuko gipanse karite zitatu washimiye Asira Ludovico. Numukinyi abishoboye nka kujya kwa gitare kujya afise ama particularité ari extraordinaire gacugenda kwa 11 nabandi rero bari nyuma nzoguma ninjiza nakazi tuzogatanga Imana igumi tuje imbere naso. Masaki Mabrada reka tugushimire cyane kubona waduhaye akakaryo ko kuganira namwe ariko ikintu kimwe ndagusavye vuba cyane unzanire 11 na hariya anye Asira Ludovico wenzo mwironderera hariya anye na gitare kugira nabo mfisi utubazo twishi nzobabaza ubukoze ibintu byiza cyane ndanavyifuza wowe uri kurankorera umuti vraiment ariko ko babona bakumva ivyimviro byabo bakagira ante thanks sana reka turabe ko twofuruga tutundi mutama nuko reka ndabashimira bakunzi ba Egozene TV twari kumwe iyi ni televiziyo yanyu aho mwamuzi ko twamaturi update nkuko nene nabibabwiye ndi mu gisagara ca Ruyigi mu kibanza ciza muri bar restaurant yitwa ku Musambi na nyene kwikaburimbi utera uja hariya anye Francine niyo saba avuka ni hotel rero ifise amachambre meza cyane ariko nifungurwa ziba zihari guhera kuwa mbere gushika ku munsi wa gatandatu ibiba bihari vyose. Masaki Mabrada reka ndagushimire nawe kuri kano karyo uduhaye kugira ngo dushobore kuganira ibica nk'ibiriya reka mvuga ati thanks sana Kimabrada asante sana.
Eagle Zani TV. Eagle Zani TV. We could cry. Oh.